kuba kwisi shobora kuraruryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kuraruriye neza abandi baturitse umukanda mu nda bugisi nisakaye nawe byahinduka ukanyagirwa nawakoreye kwisi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera bugisi ihemba zero namuhinga n'umwe w'ukuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhamira iby'isi akuzura urukundo risa dusaba agakunda busanda cyanguye gerageza ubwira urukundo udafise urukundo ntazobona Imana Ijuru dukorera Sinyabarega ngo Imana izopfe guhindura uwo ari wewe utarikoreye witega umuriro tubishobona ngo turisenga Ijuru dukorera Sinyabarega ngo Imana izopfe guhindura uwo ari wewe utarikoreye witega umuriro aya mahera yaradutwaye imitima nuyaharura arayanyegeza naho yoba ari umugabo yubatse n'umugore wiwe amuharasiyo ingondo yayinyegeje ibi byose biva ku mugwanizi Satani adufatira ku mafaranga kugira twigarurire kugira arabe ko tworeka Imana twirigwe twiruka inyuma y'ayo mahera guhamira amafaranga n'umuyaga kuko twese turapfa tukayasigira abandi kuva aho twayirukiye inyuma n'amazina yacyarajya ko dupfa tuyagumije mu byiyumviro n'umunsi wo gupfa barayagusopamo kugira ntutwarane amahera y'abandi Dawidi yarakeneye ibuye rimwe gusa kugira ngo acecekeshe Goliyati na Ana yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe Penina nawe gwiza gusenga nabo bagwize kuvuga Imana niyakwishura bose bazoceceka hari igihe inzira ziguherana imbere yawe ukabona intambwe ukabona ishonje igiye kukumira reka ngujike intege pfukama unyezenge ibuka n'ubusange ku kiyaga kuvugwa nabi kwa Bisirayeli ko murembeje yarabonye ko tahandi hari inyishu abyereka Imana maze irishura ikiremwa muntu burya kirangoye n'Imana yariciwujije ico yakiremeye none abantu batumvira Imana yabaremye umva baza kumvira gute umuntu reka gucika intege kubw'amajambo y'abantu urabandanya usenga Imana irishura uko yari kuva kera n'ubu ntirahinduka izo guhinga ishimwe byose bizishurwa Dawidi yarakeneye ibuye rimwe gusa kugira ngo acecekeshe Goliyati na Ana yarakeneye umwana umwe
kugira ngo acecekeshe penina nawe bwiza gusenga nabo bagwize kuvuga Imana ntiyakwishura bose bazoceceka. Shalom shalom abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana ni Bella shaka kuri micro za Roy TV nkuko musanzwe mumenyereye uno munsi n'umunsi uri special afise aba invité bari special muraza kubumva n'abantu badasanzwe cyane bafise impano yo kuririmba indirimbo mpimbazamana ni indirimbo ziryoshe cyane ni indirimbo mumenyereye harimo amafaranga siko abenshi muramaze kuzibona izo ndirimbo ijuru Sinyabarega Sinyabarega birakunda kuncanga bo muraza kumva rero akaji kabo ninabaha umwanya kugira ngo babaze kandi babaramutse igikorwa amaze gukora ni kinini tubandanye tugira subscribe kuri Roy TV wotagira commentaire na j'aime ikiganiro giheze canke hagati umaze kumva ibiko biratera umutwe ushire muri commentaire reka tubakire aba invité bacu muraho neza turashima Imana ndabibona n'amafuta kabisa Jera nkunda kubona ibintu nkaca nibwira nabonye yuko ari couple nabonye ariko sindi siyo mbega nibyo Monsieur madame inde kuko murasangiye izina Happy-Ric bon ni Monsieur madame Eric ok bon biramutse bakurikirana bumve indamutsi VYISHI turabara mu kijane ko badukurikirana kuri TV Roy TV akazina kanje nitwa Ntakirutimana Eric abasanzwe ndi umupapa yubatse n'umudamu turi kumwe ngaha twa dufise abana babiri madame nanje ndabaramukije amahoro ya Yesu Kristo abane namwe aho muri hose izina nibaza mwaryumvise nuko gusa mwumvise rimwe banyita Happy yo gushima Happy yo gushima na Monsieur Eric naturabakiriye kuri micro za Roy TV murakoze cyane natwe turabyishimiye sawa twagirira beka tiko ndaraba madame Eric n'umuntu w'udusani twinshi behind camera nawe ntavyibona na camera arabibona nubwo menga ariko arabagusama image n'umuntu menga afite udusoni kandi atwenga neza Monsieur Eric ducira gace mbega ujya munsi wo muri fiançailles uraziko bitavyoroshe aya masoni mbona byarakoroye bo Roy TV ndumva yo ije itavyorosha ku bibazo oya nituvyoroshe cyane bamutavyorosha ko n'ubumenga mushaka kumenya ido nido bo uyu ikuntu twarahuye nawe ni novuga kari nk'Imana kubera ko akazi kanje ka miso sanze no producteur nawe n'umuririmbyi mu buzima bwanje bwa misi yose je nashaka umudamu mugasi nashaka umuririmbyi sinavuga ko razi byo umuntu avuga ati ashaka umuntu azomubera umufasha mu rugo bakabana cyane kuko je mu buzima sinashira imbere ingabirano canke iki mugabo rero igihe kimwe baje kuririmba nari namaze kugira umugambi wo kumva ko nanje nondera uwo twubakana baje muri studio rero ko ari je nabakoreye ndamubonye rero ndamwibuka kuko twe twarabanye kera nyene Inyanzarake nyene inyuma ndamwibuka ukuntu yarameze ukuntu yaratekereje n'ubundi ndamubonye agarutse n'ubundi mbona nubwo naho yakuze n'ubundi aracatekereje kwa kundi nyene mbo nsubiye inyuma nico gihe kere nyene narigeze kumuderanja nyine azi ibintu by'abana hari gihe uvuga ati umuntu ndeka ndamudragi ndamuderanja kuko ico gihe umva nari nkiri muto se nayo kumuturukira bimwe byo guturukira umuntu ati je ndagukunda ntibyabaho waratuma maze rero gutuma ndamutuma musaza we munyuma rero musaza we urumva agiye kumubwira yaje ambwira ngo mbere ngo yanse ngo yanarize urumva ngamaze kubyuma ngo yarize kuko yaza abantu bakira abana ubuzinye neza nziwe yaze niba ndamubeshera azakumbeshuza munyuma rero urumva amaze kumubona rero bagarutse muri studio yarakuze numva n'umundi kuko nanje nari mu bihe nyene byo kuvuga ati ndiko ndahigote zo kubakana cyane numva nyene no menga no cambwira uwo nyene ico gihe rero nyuma rero yaranguye kuronka ko yari Makamba muri risoko muhiri wabo n'Inyanzarake yari muri Makamba ico gihe ndimvira nimero nzoyikura kuko yari umuntu atekereje agoye burya abantu batekereje baragoye kukuramo amakuru eje ndahavura ndayamukura musaza we rero kubera ko yarasanzwe ari umugenzi
candamubaza ati iyi nimero ni yande uko nasanze yacande yandondereje nimero y'uyu nyene candamwandikira rero ico gihe ntivyakunda mu rumenga nyene nanyishuye menga si hari candabanza ndavyikawusha muga mu nyuma haize igihe n'ubundi ndongera ndamurondera biciye kundi mukobwa w'Inyanzarake ndamutora maze kumutora rero maze kumurondera aranka aravuga ati oya ntivyokunda je ndi kwishuri ndi kwishuri ararahira amaze kurahira rero kubera ko nanje urumva nari namaze kumva ko ndamukunze ndamubwira ati rero wewe reka basi tuzoze tubonane basi umunsi umwe tuganire tubonana igihe kimwe ndagenda Inyanzarake turabona turaganira mugabo nta cyavuyemo natashe uko arampakanira arambwira ko bidashoboka amaze kumbwira ko bidashoboka ndataha ntashe mugabo ndamubwira ati jewe mugabo nubwo biri uko numva ata wundi muntu niyumvamo muri jewe wewe nzohebura ari uko nkeka wagiye nk'ahandi hantu canke niho nzovuga ati vraiment ndabona yarabivuyemo by'ukuri mugabo rero mu nyuma uko byabandanyije musaza we sinzi nawe araza kubivuga uko nkeka byacu bibandanye haheze igihe rero nye tutakivugana haheze igihe niho naza numva andamukije n'ubundi mugaje andamukije n'umuca namubwira ati n'ubundi nubwo biri uko sindaheba niwe yakuramukije uriko biraza bo mugareze igihe kirekire kuko umuntu umuganire nk'ubu agacara nk'ukwezi canke amezi abiri mudasuye kuvugana mugabo kumva haheze igihe kirekire akuramukije urumva uba warahameze guhebura mu nyuma yaramaze kongera kundamutsa niho rero naca nabwiye ati je nubwo biri uko sindaheba sindihebura sindaheba nzoheba ari uko numvise warongo handi hantu maze kugenda uko maze kupereza inkuru naciye numva ko inkuru ziwe bambwiye ati ujye mukobwa rero aratinya aratinya abantu ba DJ kandi antuka abantu babibujumbura akaba ari n'umu DJ usanga ari abantu b'abahungu baguruka uza kuzosanga ari wawundi aza kumutesha umwanya w'ubusa maze kuvyumvuka cyane nabwo ati umukobwa ari seriye ko n'abakobwa bake ashobora kuba abandi bararyoherwa yumvise umuntu afite itara ingabirano aravuga ati oho je nubwo ndatomboye mugabo rero wewe nta mwanya ukunyine mubona wamenga nyene si hari mugabo mu nyuma rero basaza we kubera musaza yari umugenzi amaze kuvyumva ko twaciye mu izo scenario zose yaciye amurondera na mukuru we bavukana baramurondera barimwumvisha kuko barasanzwe banze barayimwumvisha abanze kubimwumvisha rero niho rero mu nyuma nawe yavuga ati nta probleme katubijemo ko twumva intambara itari yoroshe kugira uvuga ati ego ndemeye wafatiye kuki ko ari wazi yaranse nakaye kantu kagukoze ku mutima ati n'uyu nyene Adamu wanje wisezerana gusa buga nasanze ibintu byo gukunda biragoye bisaba nk'umuntu agenda gahoro gahoro kuko iyo uhubutse nawe nyene ucyuvyumva rero ibintu bimwe biba bisaba gushishoza ukiha umwanya kuko si byiza ko umuntu abantu benshi birakunze kubabako ugasanga umuntu mukundanye nk'akarorero ukwezi amezi abiri canke atatu umva mwice kiringo nta kurabana kuba kwahabaye bisaba ko umuntu agenda gahoro gahoro nimba ari nk'ivy'umuntu asengera akabisengera nyene Imana nyene urumva umwana w'umuntu nta kintu yoshobora Imana yonyene gusa nigendera kwereka ikintu ku kindi etape par etape hama wonyene ukabona atego kwera ibiko biraza ni kuvuga umaze gusenga Imana ukayibaza ukabaza umutima uvuga ati n'uyu nyene novuga ko ari Imana yahabaye kuko kubwanje nanje nabi gushobora kuko biragoye ati Imana wowe nyene nubone bikwiriye nimba ari uyu koko bibe nk'ukugomba mbega ko hari abajene bakundana imisi ukwezi kumwe bakaca babana nk'abo bafata gute nka wewe uravye igihe byaciye kugira ngo wemere uvuga ati ego ndeme ibyo biragoye biba bivana n'umutima nama w'umuntu hari twe ku maso y'iwacu tuba tubona ko baba bakundanye ku kwezi kumwe mugasanga harimo nk'abantu usanga barigeze kuba bakundanye bakiri bato hagaca igihe bagatandukana bakongera gutora urumva nk'abo biragoye kuko harimo baba batanguye kuva kera bakabivamo bakongera bakabigarukamo n'abandi nyene babigiramo gusa nk'abo babigiramo ntabwo bari byiza kuko mwanya muto kuko mu rukundo kuba rukurabana nimba rakagesa umuntu kanaka bafise
ndakamenye byashika nkatubirana ko mu rugo nzomenye ukuntu nitwata ariko sinibaza yuko mu kwezi kumwe amezi abiri waba wamaze kumenya ingeso z'umuntu ukuntu zimeze cyangwa ziteye. Bo iyi couple ndayikunze cyane ikiganiro ingo n'imiryango ndusaka ndabatumire nzobarondera mpaka ndabaronza. Bo mperutse kubona mwe mwafashe urugendo mwerekeza Tanzania. Mbega urwo rugendo mugiye kuba gishasha mwamugiye gutegura mwamugiye kurahura ubwenge bimeze gute? Bo hariya muri Tanzania kenshi mbangiye ku by'akazi mugabo n'ibijanye n'ingabirano yacu nabyo urumva bica biguma biduga kuko umuntu ahura n'abarinzi benshi baba basanzwe batandukanye bafite ingabirano ziba ziturenze umuntu acaguma hari cagenda bigirako kandi bigatuma umuntu atera aje imbere. Mugabo muri Tanzania ndakunda kugenda mu bihugu bitandukanye muri Kongo hajya bugena wambonye ngiye Tanzania mvuye muri Kongo ndakunda kuja mu Bugande ndakunda kuja no muri Kenya no mu Rwanda ubu kera niho bwabo si cyane mbangiye uko indimbo za gospel bene izi ndimbo z'abadventiste kenshi barakunda kumpamagara cyane sinzi impamvu. Mbega ngerageje kubaza mumaze imyaka ingahe muri kino gikorwa cyo kuririmba gospel? Madame Ijuru mumaze kubaka ibyo nyuma tuzibagire mumaze kuba umwe famille mumaze imyaka ingahe? Imyaka ubu tujya mu mwaka wa 4 ko twabitanguye muri 2019. Mbega muravye mugitangura subi nyuma gatoyi ico gihe amaze kunyemerera ko dukundana ese wiwe nawe nyine yasanze yonyine asanze ari umuhepi musaza we sangana umuhepi bene ico gihe yari akiri ku ishuri mbo amaze kubivuga biwa amaze kumenya acavuga ati azozire tumubona azoze kuturamutsa umva ati nakana kaciye maze gushikayo rero ico gihe nabifashe mu byo gufina ko navyo narinzi fata umuhungu umwe turagenda mvuga ati tugiye gutembera nyine wabo bambone mugaca asanga batwiteguriye batetse inkoko ibintu byinshi barateka baratondeka imeza ibuzuye no hejuru bo kuko urumva bo sinzi sinzi ko babifata ico gere twari twagiye turi babiri turabura ukuntu tubiga turahigaho duhera turabibura ico gihe papa yacu amaze ikozo kimwe none ni ryari rero navuga ati yuko kabundi ubure nze ashaka nyene amenye igihe ca Mariya nugiye kwiyerekana avuga ati harageze twitegure nk'abavyeyi nanje nibyo ntabyo niteguriye mu mwanya rero cyane avuga ati ndaza kuguha inyishu ntibuza kwira ndazi dutashe turaza kuguha inyishu kuri telefone cyo gere tumaze gushika hano twicaye twatuje turamuha inyishu avuga ati dote irashobora kuba mu kwa 4 ko mwaka nyene Mariya genera ashobora kuba mu 8 kuko ico gihe vraiment ibintu ntibyari bimeze nabi byari bimeze neza kuko narabona ko ibintu Mariya zizogenda neza mugabo urumva rero nararyohewe papa we mu nyuma mugatuganiriye yarambwiye impamvu mugaca ndabona kari sawa nanje urumva ibintu byaranyarutse nco gituma nabigeza aha nkeka n'Imana yabifisemo umugambi ko yarabona ko hari intumbero byari shaka ry'Imana uvuga mumaze imyaka 4 muri mu gikorwa gusa muri couple iri ku gikorwa mbega mugitangura urugo uvuze ati reka dutangure tubandanye dukorera Imana mu kuririmba mwari mufise vision iyahe mwari mufise ihangiro iyahe gushika hehe kuri mariage twari twateguye indirimbo twazitegura nyine za mariage kuko mariage twayigize ndavuga mariage imaze kuvamo haya nyene muri mu rugo umva byatangwe byo kurimba byatangwe nyine kuri mariage tumaze gutangura twateguye indirimbo aho nyine ko abantu barimba muri mariage mugadutegura nyinshi kuko twe muri mariage twipfuje ko iba mariage y'umunezero apana za mariage z'amajambo menshi ngo byaciye hehe aba twateguye bose barabona abajene gusa wavuga ijambo twakambwiye ati uzovuga amajambo ya naye kugira ibintu bigende neza hamwe turonka umwanya wo kuryohera abantu kuko twe mariage vraiment nta na komite yigeze bamwo uko je nemaze gufilima imanza zitandukanye nkabona ukuntu komite hakunda kuza baraterana amajambo nkavuga ati none kumenga umuntu umugabo nta jambo asura kugira ndavuga ati oya je ntegeza kuzoreka kugira komite kugira nze ngira ijambo kuri mariage tuze twipangira ibintu cyo gere na cendondera abantu babajene nibo twaririmbye bafise ingabano zo kuririmba cyo gihe turaririmba cyo gihe abantu bose batubonye kuri uwo munsi bacavuga ati vraiment mubandanye twebwe inguvure zo gutangura kubandanya twazihawe n'abantu batubonye uwo munsi kuri mariage niho byahereye tugira inguvu kuvuga inguvu zavuye ku munsi wa mbere
wo kuba umuryango yego mwahakuye imigisha myinshi yego musara abana bafite amavuta murakoze muriko muraraba rero ibikorwa mwakoze muri iyo myaka yaheze n'ivyo muko murategura ubu bishasha mbega mubona ku vyabaye ibyagiye bitameze neza ibibazo bibaho mu kazi mukaraba n'ivyo muko murategura ubu mbega itandukaniro zaba riri hehe ubu byo turiko dutegura ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza cyane nico tumubona twe turitonda kuko kenshi burya uburyo nibwo busanga butugora mugabo yaba dufise uburyo tuba dukora ibintu nyene n'abantu bakavuga ati yego vraiment muko mugerageza muko muvyifatamo neza mugabo kubera uburyo urazi ko biba bisaba uburyo kuko hari nk'indirimbo usanga tuba twifuza gukora ugasanga bidusaba kuzoja nk'Inyanzarake canke kuzoja nk'umucibitoke canke ahandi mu yindi ntara biva nico tuba twifuza canke message mugo tusanga uburyo byo dusaba gukota imodoka byo dusaba amatike byo bidusaba kuzoriha abazobidufashamwo urumva basanga biratugoye ico gituma usanga twitonda mugabo ubu hari ibyo turiko dutegura kandi bizoza bimeze neza cyane twitegure igisasu gishushe kiza gifite amavuta avuye mu ijuru akayangana tubishoje n'Imana amen ndashaka no kumenya mbega muko muraraba mfatiye kuko muri famille nkuko nabatumiye muri couple mbega muko muraraba nk'ingo nyinshi kuko ahantu mu murafise ababanyi ingo nyinshi mubona mwebwe antake muri babiri babafata gute shaka nimvire ko ivyo ndiko nimvira mu mutwe bihwanye n'ivyo muzamwigisha bivanye n'ivyo ndiko ndabona mboje mu rupangu tubamwo banyita umutware kubera ko ndakunda ndi muto nije munavuga ko mu bantu baba papa bahari nije ndi mutoyi ndacari muto mugabo nije nkunda guhanura abantu tubana mu rupangu iyo hageze utuntu tuba canke urazi ko tutabura mu ngo zitandukanye nije nkunda kuba mpari kuko muri rupangu je nk'umpange se haba mugabo nije nkunda kuba nyene banyita mutware babintazi ko nyene sinzi impamvu iyo ni famille mutware kwitwa umutware kubera iki batabisa abandi bahitamo kuvuga ati wewe mutware hari ikintu babonye muri wewe nawe ubwo wowe ushaka kudatahura ariko kikurimo ari nawe bakwise umutware birashika ego ngo ndashaka rero kugira ngo abariko baradukurikira bazi ko muri abaririmbyi barashaka kumva kapela y'indirimbo basi imwe canke zibiri ziwanyu kuko amajwi yo murayafise mukama twumvise tugahezagirwa tukaja muri amen haleluya iyo turashaka mutwumvishe akapela natwe tubateza amatwi yego murakoze reka duhamagare ujya muri imvyi wacu hari hajya zadufashe nibaza muri kumwe muri team ujya ni petit frère petit frère mutware igera ngaha gatoya udufashe Dawidi yarakeneye ibuye rimwe gusa kugira ngo acecekeshe Goliyati na Ana yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe Penina nawe gwiza gusenga nabo bagwize kuvuga Imana niyakwishura bose bazoceceka hari igihe inzira ziguherana imbere yawe ukabona intambwe ukabona ishonje igiye kukumira reka gucika intege pfukama unyezenge ibukana busangeze kukiyaga kuvugwa nabi kwa Bisirayeli ko murembeje yarabonye ko atahari hari inyishu abyereka Imana maze irishura ikiremwa muntu burya kirangoye n'Imana yariciwujije ico yakiremeye none abantu batumvira Imana yabaremye umva baza kumvira gute umuntu reka gucika intege kubw'amajambo y'abantu urabandanya usenga Imana irishura uko yari kuva kera n'ubu ntirahinduka izo guhinga ishimwe byose bizishurwa Dawidi
akeneye ibuye rimwe gusa kugira ngo acecekeshe Goliyati na Ana yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe Penina nawe gwiza gusenga nabo bagwize kuvuga Imana niyakwishura bose bazoceceka. Amena, murakoze cyane, amajwi ni meza cyane n'abamarayika. Turi mu kajuru gato, bapenzi batazamaji, turi mu kajuru gato. Bo reka tubandane n'ikiye. Bo congratulations kwanza, indirimbo zanyu ni nziza cyane. Murakoze, ariko sinzi ko cyari kuririmba akandi basanzwe bazi uko imenga twayenje tutazi. Nta kibazo. Mwanya ni gwaye. Tubaririmba yahe? Bo Iju amafaranga, turimbira amafaranga yego. Amafaranga. Reka dore ku gitero ca kabiri. Rishari tangura. Aya mahera yaradutwaye imitima nuyaharura arayanyegeza naho yoba ari umugabo yubatse n'umugore wiwe amuharasiyo ingondo yayinyegeje ibi byose biva ku mugwanizi Satani adufatira ku mafaranga kugira twigarurire kugira arabe ko tworeka Imana twirigwe twiruka inyuma y'ayo mahera guhamira amafaranga n'umuyaga kuko twese turapfa tukayasigira abandi kuva aho twayirukiye inyuma n'amazina ya cyarajya ko dupfa tuyagumije mu byiyumviro n'umunsi wo gupfa barayagusopamwo kugira ntutwara n'amahera y'abandi. Amen. Amavuta ni menshi cyane kuri uno munsi dutaha twahezagiwe cameraman uno munsi dutaha twahezagiwe cyane gose. Mbega none nk'abantu bataratangura kuraba neza ibivuga byanyu aho babisanga abazumvira ku maradiyo abagenda muri flash ngo nshiriramwo kuko murafise adresse imbuga zaramaze ubu zirakora biroroshe gutora umuntu mbega babasangiye kugira ngo izo ndimo bazirabe ahubwo bisanze basubizamo kenshi bo hano bodusanga ni ku imbuga zacu zose hariho page ya Facebook na Facebook nyene na YouTube cyane kuri YouTube wanditse Happy-Ric Family Senior uca ubona indirimbo zacu kandi biradushimisha cyane dushimira cyane ku bantu bamwe badukurikirana ko iyo ndirimbo ariko bavuga Ijuru Sinyabarega tubonye igeze mu bantu barenga 100 bamaze kuyiraba urumva turabona ko biduhinga uvu kumva ko abantu bako baradukurikirana bariko bakurikirana ibikorwa byacu ahubwo rero mushire ko akarofre k'Ijuru Sinyabarega ijya ndimo ndayikunda cyane gose akarofre gusa nubwo Rwanda nk'itatsi akarofre gusa ko nyine akarofre ego bisaba katera natera kuba kwisi shobora kurarugamye abandi baraye banyagirwa ushobora kuraruriye neza abandi baturitse umukanda mu nda bugisi nisakaye nawe byahinduka ukanyagirwa nawakoreye kwisi ngo yunguke bose barenda bapfa barondera bugisi ihemba zero namuhinga n'umwe w'ukuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhamira iby'isi akuzura urukundo risa dusaba agakunda busanda cyanguye gerageza ubwira urukundo udafise urukundo ntazobona Imana ijuru
Sinyabarega ngo Imana izopfe guhindura yuwari wewe utarikoreye witega umuriro tubishobona ngo turisenye ijuru dukorera Sinyabarega ngo Imana izopfe guhindura yuwari wewe utarikoreye witega umuriro. Murakoze cyane batumire banje beza ndabashimiye n'Imana kandi bahezagire cyane ibakunda umugisha mushi cyane. Mbega muko muri indirimbo zanyu ubu mubona zigeze kuri zingahe kuva mu bakurugo zose hamwe kuko hari zagiye zivuma cyane gusumba izindi nk'iyo yaravumye cyane gusumba izindi zose? Twari bujyanye dufite indirimbo nyinshi cyane z'ama audio ni zari nyinshi. Okay, ndavuga za video ziri kuri YouTube. Sako tutaziharura bisha bo ni nyinshi ko biri kose ni nyinshi ntabwo ari nkeya ziraze ko zirenga zibiri ni nyinshi uko bari zibiri uvuze ati ni zitatu ni zine gusa zirarenga nicyo gituma ari nyinshi. Ubu rero muko muraba kariyeri yo kuririmba yanyu mubona gushika uno munsi ejo nyuma y'imyaka 5 mubona izo imeze gute? Twifuza ko tuba tugeze kure kubera ko hari ikintu twari twarasabye Imana yarakidukoreye yaragikoze. Twari twarasabye Imana ko ishobora kuduha amajwi akwiye ikaduha ijwi rya kabiri. Ico gihe twace duhera ku ijwi rya kabiri twagiye ku mwigeme mu kwibaruka cyo dusaba ko izoduha n'indi ijwi rya gatatu bafashanya no Rishari haca haza n'undi ijwi rya gatatu. Abo rero bo tuko turabigisha guhera bakiri mu nda tubafisemwe kazoza turumva ko nibakura bagatangura kumenya gusa kuririmba turumva ko igikorwa c'Imana kizoshika kure cyane kubera ko urabona turi batatu biratugora ko amajwi ntabakwiye neza kugira nyene tuyakusanye nyene abantu bumve ko amajwi yanwanye ko nkaje urabona ko ndayimba ijwi itari ryanje urumva ko bizoba bimeze neza. Mugabo gusa rero natwe turakubaza utubazo kubijanye natwe na gospel. Kuri gospel ibintu bya gospel turakoresha ingufu nyinshi cyane mubwo tukabona umenga kugira bishobore kuba byotera imbere ntibitera imbere mbere abantu gusanga ntibanabiraba kuko nk'iki kiganiro ndaza abantu bazokiraba uzosanga abantu bake paraporo y'abantu baraba comedy y'abantu baraba indirimbo zigisane nandi ndashaka ndababazi none biva kuki Mbo turi mwisi n'ibintu byamaze kuvugwa kuva kera utwo turahunyura mu byamaze kuvugwa no kuvuga inzira ni zibiri hariho iyagutse n'ifunganye abaca mu ifunganye ni bake yaza kikibazo kibishe yego urakoze cyane abaca nabo mu yagutse ni benshi cyane ariko rero twokwifuza ko abantu bazobona TV Roy TV n'iki kiganiro ko bokurikira inzira nazo kuza barateza imbere iki gikorwa kijanye no kugarukana kuri Kristo kuko ninacho twahamagariwe tubirimwo Roy TV Burundi tubirimwo nakazi kose kandi nturanabashimira cyane kuko sama TV menshi yiyumvira ku bintu by'ama gospel kubera ko benshi bariyumvira none gospel kumenga nta kintu kirimo ni ibintu umuntu aza gufata iganiro kazorabwa n'abantu 4-5 kuba rero mwe mwatwiyumviriye ko twavuga ati Roy TV Imana ihezagire namwe Imana ikomeze kubahezagira. Amen. Murakoze mugera akajambo kamwe mushikije rero abariko barabakurikirana bariko badukurikirana madame wewe umva gute nta kajambo wohera ngo nigoye madame mwagize neza tubashimiye cyo nobwira ariko baradukurikirana cyambere kubijyanye n'igroupe yacu twifuza ko abantu benshi twokungara mu bumenyi bijyanye n'ivy'Imana n'imizerere y'Imana kuko shobora je kuba ndi ku rugero ubundi ariko tukifuza ko twese twajya ku rugero kuko bariko baradukurikirana rero twabasaba ko bazadufasha kugeza kure indirimbo zacu ubutumwa ama message dutanga kugira abenshi bibazane kuri Yesu Kristo kandi tukanabashimira ko bazogikora bose Imana zibaho umugisha. Murakoze cyane ndabashimiye ku mwanya wanyu mwampaye mwemeye kureka ibikorwa reka tumumvirize uno mumenyesha makuru yari Bella Shaka rero kuri micro za Roy TV uruke ukanda subscribe yana partage kugira ngo kino gikorwa kure mwabyumvise zamushigikira ibikorwa by'Imana imirimo y'Imana igere kure hashoboka. Mubiga bwa kamera ni Elfaj Calf adufasha kugira ngo ano ma image bashikire ari wow asa neza cyane. Reka banda basezere Imana ibahunda umugisha mwinshi cyane naho ubutaha mu kiganiro ingo n'imiryango zose kandi abatumire bye bye. Hey, hey, hey.
tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhurire muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV TV atandukanye, kutwara TV, ibitabo bigaciga.